ndagushimiye amaze kugira subscribe kuri YouTube channel yacu. YouTube channel bazana bishasha ku munsi indwi kundwi ni Bujumbura TV ikiganiro ni Shalom. Ino munsi nivyoroshe ni ibintu bidasanzwe turi kumwe n'umuntu ekara feelinga ibiva muri mpwemu feelinga ibiva muri Jesus. Imbere ko tumwakira ndakubwire wowe taragira subscribe gufyonda subscribe wifuke kugira close de notification uyifyonde ko neza kugira ngo uronke bishasha misi yose kumwe na Bujumbura TV. Tumwakire umutumire adasanzwe yitwa The Best B wibaza ngo ninde wewe uramuzi ariko je ndamuzi ndakwakire bro. Murakoze cyane Edi. Ni mpore? Yego turashima. Umeze neza? Cyane gose bro. Turakwakiriye muri Bujumbura TV ikiganiro Shalom. Wiyumva gute? Umva bon, ndabashimiye mwese vraiment. Yup. I'm feeling good bro. You are feeling fresh. Ni Best B indirimbo yawe iherutse kuba nomine muri Pamoja Award. Yeah. Unajisikiaje? Najisikia salama bien, najisikia fieri sana kuwa niko nominated muri Pamoja Awards. Yup. Bega Best B indirimbo zawe mu Burundi urabona ko kweri zifise power play? Ubu ego zirafise power play sico kimwe nga kera. Ngabo ubu ndikondegera ama media ama bitu niko basikia bitko bien sana ama radio RFM Tabuja FM sometimes nasikia ninapata power play kidogo kuliko zamani. N'indirimbo zawe ziko ziravuzwa cyane mu gihugu ca Kenya kurusha mu gihugu cyawe cy'amavukiro. Wewe ubifata gute? Mbo nikiwaza nafikiri kwa sababu Kenya wanaelewa yeye naimba wanaelewa sana kuliko Burundi kisi wanaelewa na kuna muziki yangu naifanya kuwa international siifanye kuwa kiloko sana naifanya kuwa international sana ndio maana wa Kenya wanaelewa yeye niko naimba na style niambia natumikisha gospel wanaelewa sana lakini naamini tuna Burundi wataelewa tu bazotahura ariko ubu batabisuka ko gospel yo mu Burundi ijyamye. Yeah. Ubegosigura igituma? Mbo aba artist bo muri gospel kenshi cyane mbo ni bariko baregera ama media yo barasinziye sana kandi ce n'est pas bon kuri bo ikintu bashobora gukora kugira effort nini ya sana kugira kwegera ama media byo bavyiza sana. Ndi mu membre gusa mugabo ndi mu créateur fondateur wa Best Life Music kuva kera. Bro uri mukuri? Yego. Best Life Music ni wawe? Yego ni wanje. Ugaba rigiye barimba profane? I know. Narigeze kuba muri Best Life Music ndi mu membre ndi mu fondateur ndi mu créateur wa Best Life Music. Bwabo igihe narakijijwe niyo nahevye kuririmba profane. That's je ni kintu mbona kiri intéressant. Ni kikiwe cyagutumye uja gukizwa nihe motivation? Bo inzira za Yesu ni nyinshi sana mugabo jewe mu bisanzwe kuva kira muhira barakijijwe ama narasanze nanje narakijijwe mugabo ibintu nyene by'umuziki vya ngoye sana kugira ngo ngurikirana inzira ya Yesu ama après 3 ans gukorana na Best Life Music narise munone kwinjira neza vy'Imana donc kurikira Yesu neza. Nakaye karusho kari muri Yesu nakaye karusho wowe wasanze katumye uva muri Best Life Music ko ni profane muranka amahera menshi kuriko gospel? Ninda kubwiye ko baronka amahera menshi kuri gurusha gospel. Muri gospel ayo amahera menshi ni gutaura gusa ingene urashobora kuyaronga ayo mahera kandi objectif yacu muri gospel si kuronga amahera gusa ni kugira ubutumwa bwiza bushikira abantu. Icyatumye ukizwa ugacuga umubandanya kuririmba gospel niki? Ni kubera afise yangabire ya tala muri jewe yo kuririmba. Ihangiro wihaye niri? Ihangiro canke objectif canke bego? Objectif yanje jewe ni kuona abantu donc wanageuka kwa sababu ya muziki naimba mimi au kwa sababu lyrics zinaandika mimi
na objectif yangu ni kuona kama Yesu alivyosema watu wote waokoke. Yeah. Ego abantu bose bakizwe. Ariko wewe ufise nindi hangiro ryo kuronka kanoti biciye muri gospel? Ego premièrement ni gushika kure kwanza indirimbo zanje, niyo mpamvu fisa ma contacts menshi muri Kenya. Soon bon next year mu mwaka uza ndashobora kugenda muri Kenya kugira concert yanje ya mbere, kubera concert yanje ya mbere sizoyikorera nga mu Burundi ngo nzoyikorera muri Kenya, kubera Kenya niyo fisa ga power play kenshi kandi fisa abantu ba supporting sana kurusha mu Burundi. Donc objectif yanje jewe ni kugenda muri Kenya hama no gutanga indirimbo zanje hisi yose bamenye best B ninde cyangwa best music ninde. Yeah. Mbega niye concert canke nike giteramo we nka best B wagiyemo gikomeye cyane uvuga ati igiteramo cyaranyubatse? Je kenshi mbandi mu biteramo bya Campus Vibe ni giteramo kizwi sana ajya kuri CLM cy'aba universitaire. Ama ikindi pamoja festival muri first edition na second edition hari muri pamoja festival. Ama kandi bo ndi muri pamoja awards ni kintu gihambaye sana kandi ni kintu gikuru sana. Ni best B arimba indirimbo zo mu Giswahili kubera iki? Bo kubera ni langue international. Niyo mpamvu bwa mbere navuze indirimbo zanje shaka zibe international, shaka guma mu Burundi gusa, kubera ivyo nkora jewe ama lyrics yanje shaka ishike bizo shika kure. Donc shaka abarundi gusa bumva indirimbo zanje mu Burundi igiswahili barakizi, Kenya igiswahili barashobora kucyumva, Tanzania, Rwanda même chose. Yep. Weruka gukora indirimbo shasha yitwa Dear God. Mbega wekuranye n'umuririmbyi Kevin. Est-ce que Kevin byagenze gute ugiye we guhe featuring, kubera ko dusanga tuzi Kevin arimba mu isengero adasohoka kurimba mu bandi baririmbyi, we byagenze gute? Bo na kintu gihambaye narakoze kugira Kevin anyemerere kuturimbana nawe. Gabo Kevin naramutwari iryo CJ iryo projet, naramubwiye nje fise indirimbo ivuga uku kubera yarambwiye nanje fise ikintu ndashobora kuvuga kuri iyo ndirimbo, kubera ufite iyo ndirimbo si testimony yanje gusa, mbwo nawe quelque part ya yo testimony yiwe mu iyo ndirimbo. Donc naramusanze nyene kuri igiyarino kubera ubaba mu Kigali, naramusanze kuri live center abwira ndifise projet ukuko bica bigenda cyadupanga na kimwe yambwiye gusa, yambwiye we mbwira umunsi uri studio kuririmba na n'umurindi wa Profane, wowe bikubwiye iki? Murindi wa Profane kuri jewe bo kuri jewe ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nasishobora kurimba n'umurindi wa Profane. Hariho bagenza barimba bakarimbana n'abarimba ba Profane, we kubera iki ubinegura? Kuri jewe kuno Bibiliya bivuze ntitushobora kuvangana, kubera dufise umwe imwe. Yeah, dufise umwe imwe, donc ntitushobora guhuza. Donc eba na Bibiliya ibivuga ukuntu ushobora kuvanga umuco n'umwijima, ntibishobora kuvangana. Donc kuri jewe ntibishobora gupasa, donc jewe ntibishobora gupasa complètement. Yeah. Igiteramo cyawe iyo kirihishije urihisha amafaranga ngana gute? Ndakora igiteramo jewe cyo kurihisha. Ibiteramo byawe ni kubuntu? Ja kishi mwangira sindakora igiteramo ufite mbwo mwangira ama lancement ya audio, officiel audio, kandi ni kubuntu, nabigira kubuntu. Iyo ibiteramo tuko turabona kenshi ngaha mu Burundi bararihisha n'ibya gospel barahisha, mbega ubona ko ari inzira nziza kurihisha ibiteramo bya gospel mu gihe mufisi ihangiro ry'uko abantu benshi bokizwa? Ego ni byiza quelque part kubera bivana na objectif mufisi. Peut-être bashobora kurisha amayera kubera after your event bashobora kugenda gufasha hantu abatishoboye cyangwa abana bo mu ibarabara,
cange bashobora gufasha aba artists bo muri gospel kubatwara muri studio. Yeah. Abarundi barayamaze ngo abapfu busa bitani bisuma. Mbega beef mu muziki wo yivuze kwiki? No bujinga. Washaka gusigura neza. Bo kubera umuntu wese afise objectif mu muziki. Shobora kukujija cyangwa shobora kuvuga ngo kanaka afise impact nini yakurusha jewe nibipasa kuri jewe. Nibipasa? Yeah, nibipasa. Wowe nta musi yumvira cyangwa urimba hip hop kandi hip hop yazanye no kwidoga. Wowe nta musi barakwidogera? Ego. Ubifata gute? Nibisanzwe. Umuntu wese afise liberté yo kuvuga ivyo ashaka. Ngo Imana nyonyene. Akajambo kuri Bujumbura TV n'ikiganiro Shalom. Bujumbura TV shakuvuga mbo abantu bose bakurikira Bujumbura TV cyangwa ikiganiro Shalom cyangwa babwire ko bashobora kuvota muri Pamoja Award just wakagira étoile 888 étoile yes étoile 888 étoile ama 1 étoile 2 étoile 6 dièse au tutora love story kuba indirimbo y'umwaka. Yap. Ama ndabashimiye kandi Bujumbura TV dushimye tugiraga freestyle. You are so good that can't deny.